Ade n'Imana irababarirana sibyo gerageza umubabarire mva ndakubarire nabanza yitwara amezi 9 yumve kungena ibabaza mbega ngaho ndayimukize namara kuyimukiza aca genda tongoza abandi bagore ngo kagapfu karankijije ko umva nawe ndakubwire Jojo himba utagira ico wubaha ribe rya mbere ni rya nyuma je kuzumenyera ale Hello le France do Inyishu Media kuni mkumkuna nasi behind camera nukumena Benisha. So guys turi Inyishu Media wa mdada yambwiye ati Jojo nice mpuza na wa mdada nagerageje naho yari yanyankiye ndagira hasi no hejuru ndaca kumabuye niki ndamufona aransuzugura arangaya me nagerageje kumuzana imbere yanyu ntaco ntazobakorera so ndamukiriza bakunzi ba Inyishu Media. Mwaramutse okay baba bakwita gute Alia kumbe ngo afite amanyama sana kanyaro ndagasanzwe ndagafise niko nimere okay sifise menshi kuvugana nawe niko umuntu wese bafise ukuntu yaremewe so Jose na Jojo nakuzaniye umudada wawe nguyu mujyage kandi nkeneye yuko muyaga muhuza ngo uhagarare ngaha muyage nk'abakobwa kandi akeneye yuko muyage muhuza nguyu wa mudada we namukuzaniye. Amahoro Alia numvise ngo mwitwa Alia. Ego niko nitwa. Hama je nari nifuze ko twoganira tuganire mu bisanzwe rero natumye uyu nice akundonderere kuko je nabona bingora kugushikira nari nifuza rero ko twoganira gatoya. Jewe nawe tuyaga iki nta gihari tuyaga mu bisanzwe ntiwo kwanka ico tuyaga kuko ntuzi cangenza ntuzi n'icatumye ndakurondera bari kumbaza ati none undonderera iki nibikundondera hama nkaheza nkakubwira. Sawa rero tanga uruyage mbwira ikikugenza. Mu bisanzwe jewe aca baseme yari ni musazanje mu bisanzwe ndazi nawe ngo mwaragiraniye urukundo urazi ngene vyagiye barakurikirana rero yari yantumye kumusabira imbabazi kugira umubabarire biga vyabaye usubire vyakire nk'ivyi wawe kandi nkuko ari ivyiwe hama yemeye yuko niwe wamara kwibaruka umwana azomufasha kandi azomurera. Jewe ntawenzi kandi ntanabasharingira kabisa ahubwo watubiye iwanje niyo yagutumye wasaza ahubwo we sinzi ko ukwijije nuko udakwijije canke wahumye iyo yagutumye. Mu bisanzwe ndazego byarakubabaje kandi ndazibirababaza kuko naje ndazibishikiye byo mbabaza ariko ugira umutima w'ikigongwe umubabarire usubire gutora irya mbanyi uyigumye nihagera kuyibaruka turemeye n'umuryango yuko azogufasha kandi nanje ndavyiyemeje ni naco gituma vyatumye ashika ngaha kugira ndamusabira imbabazi umubabarire urazi umuhungu ameze gutya aguma acira urute urazi ko bibabaje vraiment umubabarire nukuri ndamusabiye imbabazi nka musazanje zobugize neza. Mbega urazi kungene yanka nkakanuka sindagukeneye ubarageze kwa ndondera ndakubaza wani wabaye umuvugizi wiwe ivyo ndazi birababaje nukuri nakubwiye ati naje bishikiye no babara ariko nukuri umubabarire umusubiza agateka k'umuhungu umusubiza agateka k'umusheri wawe kwa kundi mwafatana mukundana n'ubu bibandanye niko yari yantumye ndamuvugire hama ngo niwamara kumwemerera hama nawe azoshike ndazi ntuzogaya nukuri. Reka nkubwire amezi 9 ufise ikibondo mu nda kirababaje nawe reka yumve ko kibabaza kandi igiseruko nawe kibabaza genda umubwira ati byararangiye waramwihakanye yakubwiye ko agufite inda yawe ukanka ubu harageze kumurondera nawe yitwara amezi 9 wumve kungene umukobwa hangayika afise ikibondo mu nda. Ivyo anamaze kuvyumva kuko ndazi igihe ayimaranye yamaze kubibona yuko bibabaje yamaze kubona yuko bibabaje ni naco gituma je nakubwiye ati vyari kunanira kugushikira nca mumenyesha makuru nice kugira ashobore kukundonderera tuvugane umubabarire ni wamara kuvuga ati kumubabarire ndamushikire hama nawe aze kwerekana ko
ko yasabye imbabazi musubire mu mapenzi nka kujya kwa mbere. jewe kuyo mwanya nta kigongwe ndaguha kandi umubwira ati sinzopfa ndamubabariye kubera yaransuzuguye imbere y'umuryango. Arya reka wasinaje gerageze ndamubwira sibyo ujya n'umuhungu ndazira umukobwa uravuga ati yuko uramaze kubona abamama benshi ko ari baruka uramaze kubona amezi 9 ukuntu ibintu bacamwe ndi bazara bamugira ikingogwe nk'umukobwa sibyo abahungu benshi ndazikata ndabatwaje tumubwira ati avuga ati rafise umutima wo kusaba imbabazi wogerageza kumubara namushiki we yashita avuga ati ko emera iganda azogufasha namusize watogufasha wowe ariyemeje ko azofasha umwana mpaka kure sibyo umuntu avuga ati ko umuntu mu bintu bya yankikosa yemeye ikosa arasaba imbabazi yumvise n'isori kukwegera wowe yavuga ati reka ntume mucikanje kugira ngo ati nanje reka ngetse imgerageze ndamuvuga ati namutahuye sibyo gerageza umubare sibyo ahubwo himba mwabuzi yo muja ni muja nice ndakwinginze umbabarire himba mwari mitwe mwavuganye ndagusabye imbabazi muhebe kunduhishiritse ubwenge nukuri sindi kunda kurusha kandi je urinze wumva mvuga ikintu kibacanye ukonze ku mutima sibyo Arya uyu mushiki we yaje avuga ati nice ndagukeneye genda umuntu ndiyage sibyo ibintu shira ishavu pembeni umuntu agukoreye ikosa apana kwibuka ibibi gusa ibuke basi nineze baragukora mu gihe minsi mwabanye ineze basimwe baragukorere sibyo gerageza tuze umutima iyo ndakazima yamozi ko ndeme yuko nzoyibya wazi umuhungu watwarinda birababaza nawe nariko ati yuko zamushikiye ko afise amakosa ego afise amakosa kazima yamaze kwemera amakosa gerageza umubabari yavuga ati yuko umwana azogira azomurera umwana ntiyanse ati azorera umwana kandi ndazubuye yamaze kuronka isomo nyambari ikigo yamaze kumona woshobora kumubara sivyo ndakubwiye nti nawe nayitware yumve kungene ibabaza kandi ruhisha n'ubuzima kungene bumeze kandi ndabinginze mu mpamahoro mbandanye mba kungene nari mbayeho umunsi yageze kuvyara nzoze ndayivyare naho nyene nzoba ndamubabari umvira ivyari si byiza sibyo urazi umuntu atwara amezi 9 ari umuhungu amezi 9 ari umuhungu umushiki we yaje kuvuga ati mbabarira ndakwinginze umusaza nje ararushe arinza kwegera avuga ati ko umusaza we ararushe aguma kira dahwa girana abantu ko umuhungu mugaha mu Burundi atwarinda ariko ibyo kode siviza araguingize mu babarire wo bukode sibyo sishobora nkimba wa mukobwa wabuzi yuje ndagusabye babarire mugende sinkeneye urabyumva mu bisanzwe igihe mugirana urukundo je sinabona muga mu bisanzwe nawe nyimba umugani wa nice nyimba wibuka ikintu kimwe gusa yagukoreye ciza uri umwana w'umukobwa afise kwiyumvira n'amezi wayimuhaye imaze amezi 3 ubu iri murane ayimaranye ukwezi kose ubu yarabaye igicibwa mu bahungu bose baguma bamuvuga ko ari umuhungu afise inda mu karere kose n'abantu baraza kuraba ati turabo uwo muhungu atwite mu bisanzwe yaba wari ufise umutima w'ikigongwe wari kumubabarira nta muntu atababarirwa n'Imana mu bisanzwe n'Imana yabitatubabarira iba yaraturimbuye twese muga nawe nukuri wari kugerageza ukamubabarira ndakubwiye nti ufise umutima n'ubwonko ntimusubire kumbwira jambo ryarijya amezi 9 niyagera urampamagara nze kuyivyara umvizariya wo mufubarire kuko ndazi nakurondera abandi bakobwa oya ivyo ntavyo yokora ari bati ndameye ikosa ndagize na reference avuga ati nemeye ikosa yamaze kwemera ikosa ibuka basi n'ikiza beragukore mu rukundo apana kwibuka ibibi gusa ugerageze umubabare urazi gutwara inda wowe uri umuhungu yasebye ndibaza uyo ari nzaza ndibaza wabashije uje ni wamushikiye tora umuhungu kumwe bamuvuga sivyo ishiye mu kibanza ciwe basubwa ati ko nandi bigite wati n'umukobwa yatwara inda yigitwarira ukuntu amuvuga ishiye mu ari umukobwa gusa ukuntu batuvuga bagira ibazira ari umuhungu ugenda gute sivyo gerageza ushire mu gitima w'ikigongwe ubabare n'Imana irababarirana sivyo gerageza umubabarire mva ndakubarire nabanza yitwara amezi 9 yumve kungene ibabaza mbega ngaho ndayimukize namara kuyimukiza ace genda tongoza abandi bagore ngo kagapfu karankijije ko umva nawe ndakubwire Jojo himba utagira icaho biragoye nta n'umutsi ngiye atora ngaho tumufasha atari umukobwa